Nibo bakobwa je nasigaye. bagende bafashe kugura abandi kuboko hewe Mama anje inda ni wiyumvire neza uvubuzimu ugarukira iki none nje muri wamwo naravuye ibuzimu ni wawe ibuntu naho naho usigaye uhitwa ikuzimu none hajya ni urakazimira uzindu ntabwo nawe urakazimira ari rero papa sa ekambanje nitwemva wasari Gahe yitwenga basari papa sa uri umugabo twari twizeye twizigiye uhago twari umugore neza ukaruka imbwa ngo nigende uratari gawitu bochigenda urakahumika Zasubira kubana wazanye gusingo uwo muzira kwimba ngaha uwo mufutu nzowugegena Amarira uwo kubona ukuntu usa n'ubuzima ubayemo ntiyobona mama wanje sisoko eka ntiyobona mama wanje muheruka ryariga mama anje yo haheze n'igihe kinini je kuva kigenda burya yaranyikaze naho nahora nja gutira telefone ngo tuvugane na Kimvu papa Sara aho uri mukuri yego ntabwo nta namakuru ufise je yaraheze igihe kinini nyene tutavugana mama wanje emwe hirya yejo twari kumwe naramwiboneye n'amaso yiwanje aya abiri ese ukuntu asa rero yo n'umutonore reka wabonye rero umeze neza genda kunywa nta kibazo ufise aza ryari umuntu yuri indege yagiye mama naraba neza kutabonye na mama anje twaramukanyije yari kumwe n'undi muntu w'umugabo ndababona neza turamukanya makuru y'iminsi waje ryari ngo maze nk'ikintu cy'ukwezi ndi ngaha tangi twari kwa mama ariko mwe to noma babajane kwani nyoko niwe yabareze niwe yasigara abagwana kandi mwe mwabonye abana bubu umugira munsi geje nyene rero oya papa anje mugabo rakiye gutabura abana rega baramukumbuye nimba ugasanga bataramubona kuva aho yakagiriye bamukumbure wowe wumva harigeza nadukumbura ubu yaciye akwengo weje ngo mushaka kuja kwa nyoko ego kandi uremeza nako gatwe niwe yagusigaye ariko nawe tuvuganye ukuri basi dukuye ibintu vy'imikino basi dushiremo ababona abana ndabizi oroho umutima n'ingoga bavyumva n'ingoga none nyene nivyo waramubonye none urabona yuko jewe ndi umusatsi mvi yomva ninde nako dakora ndimari no ngaha atavyemezo ndabifite ndiko ndavuga ibintu ntazi none uno munsi mbe turi itariki zingahe canke ni ku munsi mukuru wo kubeshanya uje kugira untera ikiwane ntibifata kare je nawe azikutaza dufite nat nituri n'abavyara ukuri kw'Imana mama anje ari ngaha neza naramwiboneye ushaka no kubyemera je tugenda nakwereka nawe urakumna mubona byanyavyo nyene uruseri ahubwo cyo ngaha tugenda bane ndi muhaguru jewe ngenda nambaye izo mu rubanza ndaje jewe
hashike ntaje. Manje warateye imbere uragatera imbere nivyo nivyo bikuraba ngaha aha waje kugira iki kwanza wari uzi wari muri kwa kuzimu ariko manje wafashwe n'ibikiwe ndaguheranye None utambere ubu nyene waraje nta no kumbarira. ndakubwira we dusange Uribagiye n'amadeni wowe wansizemo uzi ko natse n'amadeni kugira ndakurungike wowe. aha urumva wa mugabo wa kideni kugira urungi ku mugore agenda gucumukurire bufuni na buhoro kubera ko iryo deni nawe utarifashe ngende wironderera Manje usigaye ushinyaguri none nyimba ndi umutwe w'urugo nyene sinarinje twishingano zo kurondera kugira ngo nteze imbere ne kutagiye kugira nawe uteze imbere wo muryango ngende gute kandi nabona nawe ukeneye ivyo gukora ntiwari kugenda aho kandunga ikirundi mutaye hama nkabanda urumva umugore agenda acumukure wa uri ngaha wibereye mu tuwasi wibereye mu dukobwa wibereye mu gihugu abakobwa baheje wandungitse mu aba bana wansigiye nibo bakobwa je nasigaye bagende bafashe ukuguru abandi kuboko hewe mama anje inda niwiyumvire neza uvubuzimu ugarukira ubuntu wewe iki none nje muri wa mwo naravuye ibuzimu ni wawe ibuntu naho wanje usigaye uhitwa ikuzimu none hajya ni urakazimira uzinduye ntabwo nawe urakazimira rirenze utanguye kuno ngende ndagutwaye mu kozako imbwa zikurigate urabona muri kwa kuzimu ntuza kuronka n'ikigushikana ahurazi yuko jewe bivuye gusenya noca mpamagara nako kagabo kawe nkagenda ndabasenyaguriye YVES wowe urazi wa matari cyari icyo amaki amatara ndayazi nyene nta mbona mwibaraba buryo bwuko nta mbona n'ababanye bayaca nago mbere ndakumenyeshe yuko ivyari mageru vyarageruye wewe naragenda cyumukura ishimira na ratio naguhaye ajya amezi arakwiye je kwa nyamwema ntuzi ko barimwe baranyineneka ntuzi joro navyuka wewe warajya mu kabotera ngo umugore ari kurondera nawe bajya amahera bandondera iwe waragenda Dubai nawe ugaca amahera nk'abandi bagabo hamukazana mama ibyo ni uri murabimbye aha umvirize renda kugiye mwakuri yakozimu kwawe nari naje gusambana none cyaraho twanditswe wari waje mu jewe je ndi umusambanye aho je umusambanye twanditswe je nawe iwawe nari maraya nahareka marantuke aho nzokumvira ubumaraya bumpimbiye no kwama nawe ugende marantukire hariya nimpamvu zananye n'imise handuru yawe je wigeherwa nkura muhirare kumungarema je nari mfise buryo ubu niho ndimo ndagutahura neza bisobanuye ko ibi byose wabingize kubera ko je nawe tutigeze twandika kugera aho unanukira n'abango n'ubusehandugu n'ubuhungare nare kuzaga twumenga n'udagara kwambaye pocket gaje no genda ndakugize ngo agenda nkoretse yuko ndi umuntu w'umushyi yakwaza ko nawe cyumenya ko je nawe twari maraya je nawe tutari umugore n'umugabo andi bagori iyo banabonye n'abana gatima karatera ariko wewe barakuroze urakanaga je hari nyanana nakuyi wacu je abana ni nyanana nye abana banje gendere mwakana nawe n'abahari muri abo boje ubu ako gacenzi kagakotora Sheri, njoo hapa nikuoneshe. Unaona? Akakirero. Mwereke kugicuma disi. Mwereke icumu kuntu gikwega. Ukanura neza. Ubona ukuntu bakwega icumu. Agakirero.
kugaburira umugore saa sita ukamugaburira n'ibyo byana vyiwe byamunaniye gutanga rasiyo ubu rero arimo arakwita akagabo nta makuru baruzi no munsi rero aho gore ntugomba umenya amakuru y'imva oya subiramo kajya gajambo wavuze ngo tuze hamwe na n'uyu mushere wanje ngo dukubitire hamwe wavuze gute uwo nkasubiriramo ikibazo mfise n'isi cakindi ni kimwe nyene wa mugabo wenda kuba we vyagenze gute winjire mu rugo rw'abantu bubakanye oya reka subiramwo ijambo wavuze ngo dukubitira hamwe n'akagabo urisubiremwo Jenda umuntu w'umushinga ntahe shaka no bisubira mu umushinga ntahe natonge ntunkangisha ututwuma witeruza wanje nateruye ibisumba ivyuma wamuhimbira wo kuba kurakubona jenda umuhimbira je wamushe uri murandanga ngo jenda umugore wanje je ngo akagashati wambaye mego gashati nawe gakofera kubufefe nubwo buratonga myondagurire ku ntukira impozo yo gusenga je ngo ni shati kubahani heshe bogano ariko kaya kuzugwanga mwana wowe wabanya mugira wamutware bagira mugira hamagara umutware ndahamagara umutware je wambwa murakici kicicanyuweho umugomba muze mwabanye muze ndabere abana bagumiza je nuko ntabashaka ntabashaka muza kunyicira reka kunkubita je nuko nakugwanira abana babona nakugwanira abana babona we canga nawe nongaruka werindi kana hari oya nawe ndekagagwa ntibikire ntakwagomba mwinshi nawe nene kwagomba mwinshi rega hajye uruta ntukoresha kugwana muri sara niho ryawe shiramenyo sha uravuye kwa mugabo wa ntabwo niyicarira mugabo wande uravuye kwa mugabo wa YVES sha uravuye kunyukugwa yo ewe sheri nawe urigumura ngiye ahantu nagusezeye wowe ubu rero iminsi yose ndaguseze nkakubwira nti je ngiye ahantu runaka wiba wumva ngo nagiye kwa YVES namusize ntamubona ugira yari kure cyane cyatumye icyo naje kurondera iwawe niko kwa YVES atacari gihano reka kunzimira kwanze nikuri kiba bijyanye muri sara arebe baza yuko byose ntawe ndabizi burya je nasanze narihenze neza mu Kirundi kutwara umugore avyaye kangahe ivyana biri ngaho ibiki uragenda akakubwira ngo umwana aragwaye rero mugaca mwigira mu byo mwigiramwo ukagira ngo sinzobimenya none nkuwova ngo waruvuye hehe nishise ntabwo nkongiye kwa kasirida no kuri ya telefone uri ngaha wumva ubundi ndagusaba uruhushya urambira ntigenda nene gusaba tojane ngoya muja kuraba abagore we nturi umugore none naho uri muri tetwa orango nango urimo urambwira ivyo bintu vyanyu mengo mwamaze kuba amashambre yeri umwagenda akacomeka kundi agacomeka urazi iyo nza kumenya hakiri kare burya umuntu asigara aricuza mu nyuma ego kwera ngo umuntu asigara aricuza mu nyuma ubu rero ugomba utangura umuhagarare ku gahanga abana naremeye ndasiga ku bwawewe umugabo ndasiga ku bwawewe ndemera ndapfunuka ku bwawewe ubu rero ubonye ugeze mu makusi utanguye kugarama ubu rero igitugu kiravyimbye ubu rero hasigaye yaho rero je ntangiye kuza ntaha ucunja hejuru ku mutwe aya majambo uriko urayabwira ndimo ndabwira wewe nyine no buri gihe atani soni nyene ahubwo ni watasoni ufise bashaka kumbwira ngo warihenze ngo atwaye umugore ntiwambona ko ndi umugore wantoreye iki nkumi ntazo wabona sohoka no bugende nyanga imiga wanze ziruzuye urumva ingene je ushobora kunzurira kaboze jewe ega bwabundi reka mbanze shire telefone hasi dushire hasi rega bwabundi ntuze urubaho ngira iki ahubwo niyo ubaho kaje umugore najya muri Oman nkakora imyaka
imyaka n'imyaka nkapfuka nkasubira nkamera nkaheba ibyo mpeba ubu rero harageze yaho rero utangura kumbwira amajambo ambwira ngo narabayishamburiye sohoke jewe jende ni jewe sohoke wewe urafise ubusho bwo kusohoka uti urafise ubusho bwo kusohora wewe si mugwanje mugwawe ntushumbi niyigira ngo ari mugwawe ego kwe ndagize iki urashumbye nta makuru ufise ahubwo umuntu yashumbye ategerezwa guca bugufi nk'ubu nari no gushika ukambwira nti sheri pole nkasanga wanakorofye uri muraja ngaho mbwira amajambo y'amanyembwa gusa mbega nkubaze unarabayishamburiye mbega wewe ishamburiye urarize banze usigurire unarabayishamburiye oya reka manda kubaza ivegemewe ry'umukecuru nka wewe urabona yuko we noja ngaha nkasya bwose ngo nararongoye nta nkumi zihari je tuberanye kuza kwipaparika hejuru uvyaye gatatu kuko hariho nabo ngira uwa warihakanye na wantaramenye namenye bajya gusa ngo kwanya rugabo kwawe noba navyaye imvyaro 10 nuko wanshimye wabonye hari ico ndishigizo nkumi ubarushijiki ubwoza wipaparika hejuru widoza duza umviriza ndakubwira impamvu ndakibarushije icyambere kimwe nije menya aho ryama ikigira kabiri nije menya amazi woga ikigira gatatu nije kira kintu cyose kiri ngaha muri nonzu itabanya bahabara baba bari barakuronde tabitabanye naho baciya kupa genda haje inturo yikeka amabinga ari kwiyagwaye urashaka kuhagiriza umuntu burayi uzi yuko agutunza agize hamwe gacumwira ngo ntacyo ndabarafye umviriza rero ndakubwira ntuzosukubwira iryo jambo ngo untunze wewe waranzanye wewe ninde yazanye wundi none niwe wanzanye wewe none aho uri mu mugabane kwa so kwa nyoko cyangwa uri mu mugabane wawe ahubwo wewe uri mu mugabane kwa so kwa nyoko ahubwo uri mu mugabane wanjye ntawo wabona wowe wozana umuntu ukamutunga ukamugaburira hama ntumurenze none ahandi sindagutunze utunze nde wewe kuva nshika n'iryarura nazana n'igitunguru ca Denis Uwishinga unyibutsa ngo urumva ngo kiri kwa YVES ngo ubuzima bwago kubise ngo naraguha bitanu naraguhiki kuva wakayafokereye nturayamara burya nk'amafaranga wagiye undiye hariya ubu burya naho byogenda gute urafise ahantu wowe yakura wewe ate no yakura wari bwanjyamike mu nzu yiwawe ho bwari uburaya gusa ndayimenye yindi ntibwari uburaya gusa mpaye bitanu unguriye ubufu bwo kugaburira abana ntibwari uburaya gusa ntuzosubira kunzimurira kandi ukazombandanya uko uzotore ishagoshi wazanyirimo ipantaro zibiri n'ishati zibiri utomoke umusazi nkawe sinzomubura urazi rero ndakubwira ikintu kimwe sivyo urya amazi ari kuzika ariko aracemura amazi wocemurirana amazi ari kuziko ariko aracemurwa ivyo byose unzurira amaso uva ko ntari umugabo kwanza je sinkwe no kumugabo wawe we nitunabera aha ugwamo ya YVES nibo rurindiriye wewe je sikujya bangira hewe sikujya bangira tuzoraba uwarongowe ni warongowe okay naco tuzobiraba ni hirya yejo je sinza ntevya biragusha birakurara ahubwo unansangira mu cyumba cyawe Nonewe awaruhazi kare wewe bahantu ugiye gutora ikintu nari ndahazi nyene nari namaze kubona ahantu ukorera ahubwo rero ufise akazi kenshi nibaza ko ugira ukaduha kwijambo ukambwira ikibagenza no kuvuga wewe urazi ibyo dufitaniye urazi ko umuntu agurisha afise ikintu abashaka yikoreko nishaka ndabe ya mafaranga yasigara kuko burya narakubwiye yuko jewe akumugore yongaya jewe byose no tuma ndabitamwe ubuhiri mugabo ibintu bikagenda neza nkabandanya afise iteka rero nkeneye yuko umpaje amafaranga yasigaye kugira ndabe nanje ico nkora tambure nyimba nyene nigira hanze nigira cyo nzi cyo nuko atangorana okay ariko tuvuga birumvikana
ariko urazi nka twebwe ibintu by'amafaranga ntidupfa uko tubitanze. Ndibuka ko ay'ubwa mbere nayaguhaye urabizi. Aya mafaranga asigaye ndiko nibaza, urabona ahantu usanze. Sanze ndi mu kazi d'abord ntabyo nari niteguriye, ariko amafaranga nashobora kuraba make y'amanaguha, ariko urabizi ko ibibazo by'amafaranga nawe urabizi biragoye. Upfa gutanga amafaranga nta bantu bahari, nta byabona, nta muntu ashobora kubona ko ndaguha amafaranga. Denis, abantu barahindutse muri no minsi, ushobora usanga ejo nyihinduye bakatamara naguhaye kubera atakivyedutse. Je no kuvuga kabisa kuje nyine twayaze turavugana neza turagurana atangorane. Jewe nta ngorane nimwe zo kwigera ihaba, ahubwo ico dukoranye no gukura ibintu mu nzira, kuko hari igihe nyene ibintu bigiye kugandaganda uco usanga ibintu biriko biraba nabi. Wowe wondabira utwo dufaranga kugira nanje nabico nimara ivyo kuvuga naho ngo abantu nta bantu na bamwe boza ngo rero ngo Denis ngo ntatazokuhinduka n'ibintu dusinyirana agenda gusinyira atangorane ni murabona mukuza waraje kandi ndazi ko mwari kumwe n'abantu baharabibonye ko twaguriraniye, gusa barazi yuko amafaranga ariyo yasigaye. Nifuza rero yuko kandi na madam warabona ko mwazana ubwo ndago surprise ndaguzanze ku kazi. No kuvuga na jewe nyene mwino minsi naje nta mwanya munini yafise kubera nanje urabona ndiko ndagira business zimwe kandi nitegura n'ibintu bimwe mako bishobora no kwigira hanze umwanya n'umwanya. Rero niyo mpamvu nashaka yuko ora ukakinchemurira, hamaze kukinchemurira nkaraba nanje nkiyungunganya mu tuntu twanje nyene shaka kwiyungunganyamo. Je ndibaza ko atangorane nimwe, ntangorane zo guteza urya mugore kukintu cirekeranye no gusohoka. Ndazi yuko kizogenda neza atangorane, azogenda gusa yumubwiye ati ngwiza impapuro turazifise nta kibazo. Okay, nibaza ko atakibazo. Mugabo yikora ko twafise sinoke mu mafaranga yawe kandi yakeneye. Bwo kabisa. Ariko ndasigaranye ikibazo kimwe. Urabona yuko amafaranga asigaye atari make, ariko ndashobora guha 40 million, ushobora guha miliyoni 40 kandi ko uri fashisha uri kenuza mu business yawe. Ayandi mafaranga asigaye nibaza yuko tugiye kwa notaire byose bikarangira nka habwa izo mpapuro zose za ziri ijya parcelle n'ijya nzu byose nkabishikira, ntangore zoca ndayaguha. Ariko entre temps recommenda gwa miliyoni 40 zo kuburifashisha. Oya boss we nawe kubera wifise kibazo nyabaki. Erega amafaranga je naho yampereza yose. Je nta kibazo na kimwe, nta ngorane nimwe, kuko umugore we wanje ndazi nta kibazo na kimwe, sivyo? Ku miliyoni 80 vrema. Ubaye uramaye miliyoni 70 urumva n'amahera makeya cyane. Nanje shaka nkora umugambi. Je nibaze yuko umugore we wanje atakibazo na kimwe, urya mugore namaze gusohoka hajya twaratandukanye nyene, ahubwo jewe akabazo noba nari mfise ukuntu azosohoka mugana aho yandi bizogorana. Igituma bitazogorana nta masezerano dufitaniye nawe. None ta masezerano dufitaniye, impapuro z'iparcelle je kaba igenda zifise, none wumva azovuga ijambo nyabaki, nta kintu kibazovuga. Umva nubu usigaje kugenda kwandikisha gusa. Denis, kibazo c'amahera nikibazo gituma umuntu n'ubundi bakundana bankana no kwicana bakicana. Ndagoye miliyoni 40 kugira ngo barakemura tubazo kumbura ushobora kubufise. Izi 40 zisigaye nzoziguha twavuye kwa notaire. Kadusinyira zijya mpapuro zose ukazimpa. Ahubwo reka sindisure ko sheke nayigendanye kandabe ko no ndayifise. Ndagusinyira byo gutoreza miliyoni 40. Nta kibazo basi. Ikoroko nyene nta kibazo. Sigaye bon, turacari kumwe aza ko. Ntangora. Ndabira mutaho.
ya bon sanzwe Denis narakunda gutanga amahera mu buryo nk'ubu sinashobora gutanga amahera ata muntu n'umwe abibona ko ndakubereye umwitigirwa oya ndaza kwandikira karesi nta ngorane so mbere umwitigirwa oya nta kibazo impapuro birahinduka impapuro umuntu yoyitabura cyangwa umuntu akiyandikira ibyo yigombe ariko habona umuntu bya muntu adapfuye nibwo yopfa arasiga ariko ntacu uraza kunyandikira n'ibyo byose si byemeza ntubizi ko sushi isigaramo ngaho irazigaramo ariko hajya ijisho ry'umuntu n'ikindi kintu ariko ntacu reka ndakwizere 40 millions le quantième ibintu by'amafaranga mutanu ni ingorane burya reka nanjye hariho tugize umukoshi cyo bita umukoshi uriya mugore akanga gusohoka ujyayo kwanga gusohoka ariko wenda kwizeye ntashobora kwanga gusohoka ahubwo no kuraba mugabo rero ndakugisha umugambi rero ariko ndiyumvira sha nabonye udabona ko ujya mugore wawe nawe nyene nabonye mengo sinzi nyene ameze kweli kene baze yuko ashobora kugikemura aba yari urungika ahubwo rero uzi ko nyibukije umugore wanje namwizeye hari umurinzi nyamarisa tubyaririmbye ngo afisa amanyama atagira uko ariko amanyama yiwe ngiye kuyabyaza umusaruro kabisa arashobora kunkorera akazi cy'umugore wanje niyanka gusohoka cy'umugore wanje azomusohora amwiremetse ku mutwe amurenze urupangu kabisa uko miliyoni zari ntishobora guhombera yuko none ivyo ni akabazo gato cane madame azogakemura genda imigambi yawe utera imbere ariko wirinde no yajana mu bitaro oya reka baza bademu ubu babonye visi noti ko bacu basangura kumira amata ibisigaye navyo nibaza ko tuvuye kwa note ndoshonda uzotuma yandasigaye ahubwo rero reka tugire uku ibisigaye nibaze yuko ari mu bunyuma bon nibaza ko mwihangane sinda nabayerekeje akazi keza ngo kere kugira ubushatsi nibaza ko zosubira sawa ndabaramukije abakurikirana Denis Rwantambara nije sanzwe ndabategura ibikorwa ndagusavye untize gusa iminota 3 ico shobora gutanga nk'itangazo kuvyerekeranye ni filme icambere ndabashimira cyane ukuntu muri ko muradukurikirana ndabashimira cyane gose ukuntu muri ko muragira subscribe nongera rero saba imbabazi n'ikigongwe kuvyo twayaze turavugana yuko nzohora ndabahereza iyi filme kabiri mu ndwi murabona tumaze imisi tuko turakurikirana iyi filme yarisa ni yahagaze ariko hari kibazo cyabiteye rero ni nayo mpamvu inje kwikamera untize iminota 3 gusa kugira ndakivuge mu kimubandanya filme nukuri I'm sorry I am very sorry nukuri iyi filme mwomenya yuko ari jewe cabinet technique je nyene shobora kuba no kora ibintu bijanye na production niyo mpamvu habaye ututu erere ati gute jewe maze imisi mishi ngwaye twarakinye filme meze nabi ngwaye ariko nari narivuje biranka sinamenya yuko bandavitse ibintu by'ibishano ariko mwibuke yuko nigeze gukora indirimbo ivuga ati amarozi nta bubasha afise ku mwana w'umuntu sivyo rero nagiye kubimenya namaze gusinzikara nza kumenya narivuje sinakira ariko ndavuga ati imana yonyene ni ifise ijambo rya nyuma kuri jewe bantu benshi ntavyo mwamenye baguma bandika muri commentaire Denis filme tuyihebe tugire gute ariko mwumve yuko muri areze filme igiye kubandanya ukuri kwamye atangorane nimwe rero ndabashimiye cyane kukuyangana mwagize imisi yose tumaze imisi tutabaye filme kandi nongera mbabwira niki gikurikira iyi filme igiye gukorwa mu buryo ngira nkore iyi episode ya 6 iyi episode ya 6 ndayikoze nzoyigira nkuko ishobora kuba ari finale kugira dutangure saison 2 muravyumva tumaze gutangura saison 2 bizogenda gute
nzobazanira abantu bakomakomeye cyane muri filme bazoyiryosha gusumba izo bandanye igira akamote sivyo filme ndabemereye yuko izobandanya irimwo ibikomangoma n'ibikomangomakazi kugira filme muzobandanye muyikurikirana ba YVES ba CONSTANCE ibintu bimeze fresh sana sawa filme ndazizobanezera ndazi filme abantu bariko barayikurikirana muri kumurakuramwe inyigisho zitandukanye kandi zimeze neza sivyo abantu babagabo bariko barambwira bamwe n'abantu baba mama ati filme tiko turayikurikirana neza kandi irikira twigisha ibintu vyinshi sirtu nko ku bantu bari hanze y'igihugu abantu barungika abagabo hanze na Denis na uri kuri yo nonera naco ariko ntanga ubutumwa ibintu bigende neza rero nukuri cyari ico mutubabarire simvo zatuvuyeko nukubera ingwara twaragwaye kandi natwe tugwaye ibikogwa birapfa kuko nije cabine technique nije monta nijewe kesho usanga ndi kuri tere mumve rero yuko tutaratembera kugira turonke technique zikora cyane ibintu bisata bitandukanye kugira jewe nimba ngwaye yarije director habone kundi mu director mugenzanje abandanye film rero nuko vyagenze rero mutubabarire cyane nari magaze ngahamvuga ati nukuri I'm very sorry kumvo zuko nabatebeje ntakoresheje umwanya mu byo twasezeranye rero ndabashimiye cyane kukwigoro mwagize mukadukurikirana kandi mugakora ivyo twabasavye mwarakoze subscribe twarabonye ibintu byaragenze neza chano irikiraduga irikizamuka rero nukuri turabibashimiye cyane turavuze ati respect kabisa ku bantu na cyane muri hanze mukora ama subscribe mukanyandikira ati Denis ibintu bimeze neza kuri Facebook turabona ibintu bimeze neza kuri DL production murandika mukavuga ati Denis uri kura dutegura ibintu neza abantu bari Oman Saudiya no muri Uganda ndabona muri ko mwadukurikirana cyane ahantu heshi muri ko mwadukurikirana cyane kandi murabitwereka nukuri ndabashimiye cyane Imana ibahezagire kandi mwumve yuko irya filime murabona ko rero gukora ifilime ishari ry'urukundo yari yabaye mu bibazo cyane ariko iyo ndazi yuko izoza ivuga ati nta kibazo na kimwe tugiye kubategura sezo ya kabiri ibintu bimeze neza amarira YVES muzoguma mukurikirana n'ubungira ndamuzane abanza batwikire igice cya kabiri manake sezode ibintu bizogenda neza ewana nukuri mwumve yuko ari amahoro menshi rero nije Denis ndabategurira iyi filme mwubawe cyane kandi aziko mu nkunda ikinire nibagiye muzogende mwandike Denis Gospel Burundi ndiko ndatandukanya indirimbo hamwe n'amafilme kubera kuri chano ibintu bigiye kari bibiri bitandukanye biratera akajagari YouTube ukuntu ikibibona nkuko mengo si byiza rero niyo mpamvu naciye nshaka gutandukanya indirimbo hamwe na filme indirimbo ziri kuri Denis Gospel Burundi hanyuma filme iri ngaha kuri Denis Rwantambara kuri Facebook naho nyenzo ikishako ni DL production murakoze cyane ndabakunda mwa
madawe bitevyaye aho mperukira ngaha naguhaye iminsi 2 kugira ngo we wansohokeye inzu bigenze gute ngo ngaruke ngusanga ngaha gabantu biki gihe mwa mushaka induru ku muntu urifuza ko nzoyenda kuzana polisi akabari yugosohora mu inzu yanje ariko madamu nawe kubera iki mutamunzi kwisizonguruka icyambere kimwe je naribwe burya naranyatswe ndi nzira karengana none cyo wibaza ko mu minsi 2 uwo guha iki gisagara cya Bujumbura we ngo ubukirondeye mu mwinzu wewe baba wayirosewe mu minsi waribwe none wibwe na jewe rega je sinakwibye wibwe n'umugabo wiwawe ico ngeneye nuko mbona wansohokeye mu nzu hama ibisigaye bikagenda neza uronderane n'uwakwibye je ntaco nakwibye akari umukobwa kajya kuri kuranye rero niba ushaka ko turinda kuja mu butungane naho nyene birashoboka sivyo kuko impapuro ndazifise naguze bene umurango babona ikihari rero nsohokera mu nzu nimba uja kwa nyoko nimba uja gukora ikiyaya hiyo mwibarabara ivyo ni ivy'iwawe ico nkeneye nuko mbona wansohokeye mu nzu kandi vyihuse nimburi madame nimburi umukobwa sinzi mugabe icyo womenya cyoco akari umukobwa kajya n'uwundi je ni mu mpimisi kwiye ndondera inzu none nshanje mwibarabara ko ndimisi kwiye haheze ikihe kingana gutenza ngaha ndakubwira ko nkeneye kunsohokereza cyangwa ushaka ko nzinjira mu nzu ntere utuntu twiwawe hanze hamba unsohokere byumvikana erega kubera nza nka kutwengera ucubona umenga ndatekereje hari umunsi nzoza neza ibintu byo wenda bisohore hanze hama cenda biyuja naguhaye iminsi yo kurondera kugira uronka ushira imizigo yiwawe byarase kumvira mu nzu lindira ugomba ko ndagusohora ku nawe je naraguze amafaranga yiwanje ntiyicaye ari karunguka niyo mpamvu nkeneye kumvira mu nzu kandi ukoresha umwana mva ngaho nasohoza madame wirigura nambira byinshi birenze je naribwe kandi ni narakoze ni nararushe ibi byose byari by'iwanje ivyo nta mpamvu yo kubimbwira kuko ntibindaba sije nakwivye uwakwivye uramuzi iyo mwahuriye murahazi genda muronderane cyo nkeneye nuko nsohokera mu nzu ukagenda nizere ko wanyumvise kandi ko wahozese erega arabusohora utwawumvire aha naje kandi nsohoka ubwiye kumenga nturantaho none madamu wakubwira ngo ibintu byose biri mu nzu bisore mu munota ivyo nibindaba we byo wowe ushobora nkawe sohora ushire hanze umvire mu je naho woza n'abashinga nawe ntubokubwira nti rindira umuntu yitegura rondera iki urazi n'amadeplacement y'ubukunazina none ucumbwira ngo ugenda ngo ngiye ibintu byose noce ndavyikorera nditotomo ya nkabishobora amadeplacement arondera umugabo wibawe azagufashe kuvyikorera rondera umugabo inoti sinabaharuriye ntimwariye ntimwakegese ntimwahejeje abi wanje ubu ntibafunze umukanda sohokera mu nzu nani koresha umwanya hamagara umugabo waze kugufasha kuvyiremeye uriko urankangisha ivy'amadeplacement ivyo birandaba mbeko mbona watekereje cyane bivuze ko ivyo ndiko ndakubwira ataco biriko birakubwira se basi mada umuvyeyi asa n'uwundi uri umuvyeyi nanje nkabubona ndakunginze basi jewe nk'umusuma hama ndabukuntu yaranje ejo je nzoce ndakuvira mugabo nk'izi saha nawe urabona ko bidashoboka umunsi umwe wonyene umunsi umwe niwe ushaka umunsi umwe nta kibazo nimba narashoboye kukwihanganira iminsi iheze naguhaye reka umunsi umwe ndawugura ariko umva ndakubwira ikintu kimwe kandi untega amatwi uwo munsi ndawuguhaye gusa ejo ninza nkasanga nturasohoka nzoza nzananye igipolisi utwawe twose uzodutorera hariya mwibarabara aho ndavuze kandi ndahejeje ngo nitende shawe wahora hehe gabasha tunahora ngaha nyene gusa simwe iki gisagara ngira wari waragiye ahandi hantu kure iki gisagara nyene ahanyene kumwa twagona twishu ugasanga nyene byagoranye ugasanga umuntu yaboranye n'uratanze uracakora bimwe by'ubukomisiyoneri ko nabona ryari wiruka mu bintu by'ubukomisiyoneri gabasha
oya bijya si ibintu nyene umuntu yamamo nyene kuco gusa ni ibintu nyene vyitamwo buryo ego birumvikana ni ujuka muri twishi nyene urabizi mu buzima ko ari hatari namwe rero mumeze neza shatwe nyene naco dushinja Imana ko biba bimeze kose nyene turashima yego ndabona ko mumeze neza abana bameze neza ndabona ko ari sawa ari gushima nyene ubutunzi bwa mbere burya n'uyu mwuka duhumeka burya Imana ikuramukije amahoro uri muzima ubutunzi bwose iba yabuguhaye na cane cane byose ni Imana ibitondeka ku murongo utabigenza neza papa sa reka mbanza nitwenge kwa twenge ni wasaze igahe hitwenga abasaze papa sa kubyukuri uri umugabo twari twizeye twizigiye bahagutwara umugore neza ukanura ubona rekana na kijya gipfu c'umugore kijya kijuju burya ujya ubona hari n'ubwenge agiraho ubwenge afita wowe uri umugore afise ubwenge uzi ko ufise abana babiri ukaja gutenekeza mu buhungu uvyaye kujya no kwihumira kujya no kwihumangira bijya bizomukurikirana rini azicuza burya Imana iramubona iragoye kweri biragoye kabisa baca umugani mu kirundi guheza guhemuka ibigori bikeya ariko shanda kubwire nubwo yafashe uwo mwanzuro akabikora kurya kubisanzwe namwe azakwicuza hajya azicuza reka kwicuza canke kwicuza ubu yaratanguye kwicuza oya hajya ntiharagera ko yicuza aracari mu buryohe rindira burya hajya Imana uburyohe we nkubwiye ko kwicuza byatanguye ubu ahari ariko aricuza mbega uzi n'amakuru nujya mugabo yagiye arirukanga ngagiye ko ngagiye kwikira sinzi nyambara amaronko sinzi nyambara ibiki mbega uzi nawe ko irya nzu yagiye mu yamusohoye ubu yamusize hanze kagira inkuru rero ubu mbwiye ko bamaze kumusohora none amakuru yawe waruzi nawe uri umugabo wiwe jewe wanashaka erega ibintu byose mba ndabiwe n'amaraso arahuma singaba abana biwe singabo ntiyabata aya maraso nyene niyazomukurikirana sha nuko ndakubwije ukuri ahari ubu ariko aricuza ico yabikoreye hajya burya amarira yose naririra imbere y'Imana burya ntiyibaze yuko atamukurikira naho ranje imbere y'Imana nkarira nkavuga ati Imana nakukandike ndakubwiye we tuza usenga Imana uba ahari ndazi ariko aribaza ukungene azagaruka mu bana agaruke mu rugo ubu agaruka he hagira umwana ajankurikira navyumvise ntimumbonye sawa rero zosubira ejo
we ninda kuzanye ngaha uje gukurikirana ariko iyo vuruba warudaganyuzana nayo sohokera mu rugo ndakubwiye nisohoka kandi mparure gatatu wamenyereye ivyo ufyina ubu ntiwibaze ngo bikimeze kumwe kwa kera sohoka none abana nibo bateye igisese n'ije nabateye igise nene nca mbona n'uburenganzira bwo kuraba abana navyara acavuga abana urafise abana burya we mu bantu bafise abana urimo uri umuvye ubu wogenda no mwibarabara ukavuga ngo uri umuvyeyi reke kuntesha umutwe nyimba naho kumboye gukubitwa umbarire nyimba muraja hewe n'indako kandi burya ngaha ngenda ndagukubise nyimba utarabona ndimwe ndagwa nyimba utarajya ingumu y'umuyede urumviriza ubukomezi bwayo werindi ariko iyo vuruba ubu nyene wazegembye n'ukuri ngo uragarutse je mu rugo igwanje jewe papa saranje kuraba abana nje kuraba abana we mu bavyeyi bafise abana urimo mwe murazi yuko nababwiye ko atanyoko mugira mwebwe uyu muramuzi mwebwe ntawe muzi uyu ninde si mama ariko papa sara ku myaka 2 n'inusu cyunyankanisha ku myaka 2 n'inusu nyakubiri ntuze kumbyurisha aha nogenda ndagusatuye ntuze kuntera inzigo ngaha uraza agashinyaguro wangiriye mbabarira none bashirera ntutume nkora amaraso aha no kujya umutwe neza ugatumuja no kwivuza ivyo nakurungitse kurondera naremeye ndikokora nja gufata amadeni n'amadeni ndafata kugira ngo ndabe yuko ubuzima bwacu bwohinduka ucufata amahera yose wakoreye imyaka n'imyaka uja kuyahonga buyahonga Pasara yuko ko narishi deni je janjanye. Reka ko narabasumiye. Wizanisha ngo ugarutse mu rugo aho wadusize siho dusanze. Ubu uravuye mu mahanga ugarutse kuba mu Kinonko. None wambabarira pasa. Umunsi ngaho waradutaye. Banzu byumve kwanza banzu byumve nabo wibyariye ntibakibuke neza. Pasara reha naho kumutera umutima mubi nawe nyine abana. Wowe kubona wiyorosha yogira ngo uri umuntu kumbura inzoka mbi satani mbi. Itura gahumigwa. Papa Saraje narahindutse nimba narahindutse genda uhinduke nyene uhundukira iyo wagiye. Ubu naririye ndimara shaho ndaguha amaboko yanje uje gutora n'amaguru. Nayo uce utwara. Iyo vurubahuka. Ubu bari wicaye ngaho uzi yuko ntazi yuko ivyi wawe byose ntabifise ngaha. Ntaza abo wagiye kugura amazu uragenda muraba ubu uranyibutse. Ibintu byose ndabizi. Ibyo wakoze byose wije Imana yarabigaragaje. Papa Sara kaganira n'abana basi 5. Ntubabona ngaba. Ntubona ngaba ntiwabari ntiwaturiye imizi. Twe tuzoguhumira neza ubanze ubibona. Kwanza sohoka. Sohoka singene no kukubona imbere y'amaso yawe. Papa Sara. Papa Sara kanda kuguma ngaho. Papa Sara ni kuri tuvugane. Nawe urazi ni kuri. Guma ngaho. Guma ngaho kwereke wa. Ugaruke ngaha manze ndakwerekejeyo. Gucubona icavu ry'umugabo. Ngende ndagukwikiye kujya nama nkwigira imisumari n'inyundo jewe. Ngenda ndagusakaye. Murabona akagayo kanyoko? Itugenda uzopfa wangara. Burya nagira ndamwereke yuko jewe so wanyundi intare. Ndabereke yuko mutunzi intare ngaha. Yaraje kugira asubire kubononera ubuzima. Murahazi camuza ahubwo tugende ndabagurire n'akabrochette tumwikura umwabo. Murabo nta mote ukazobona naje ngaha ari uze mutori ahubwo banza mugume ngaho mbanze ndebe ko atari uracari ngaho itu boshigenda gahungiko nze subire kubona wazanye gusingo uwo muzira kwimba ngaha uwo mufutu nzowugegene Uraza wabyimbeje ubwo bunoye iyo muva muri tu iyo muva muri ubahuka nze subire nkubone uje ngaha amarira y'abana babiri amarira y'abana babiri amarira y'abana babiri